magara yawe. Ku magara yawe, ku magara yawe. Kaze mu gikino ku magara yawe mutegurirwa mugashikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo mu Burundi UNICEF. Bagenzi, ngira ndabasige nyaruke. Gatatu ngiye gukora muhira vrema. Joyce nawe Oya nuko. Just peje gutoa gahunda y'icupa. Nawe ugomba ugende Amacupa. Je vrema. Nukuri ntimunanira. Ndaba hari moya vrema. Yego. Wapi Joyce nza kweri kandi ndabasavye mu ntahu. Oya shari Kuri kitone. ntakanyamfisi nukuri. Joyce urangaye. Oya nukuri sindakugaye. Fungize imana zijya nyigisho zigahera kare. Uyu munsi ndatomboye vrema. Ahubwo hewe. Formation y'uyu munsi vrema yari danger. Wavyumvise nawe? Ahubwo bagira no muri pebe badupebe badutesheje umwanya gusa. None ngize amagambo za kugwaruka ico batubwiye gishasha ni giki hajye. Oya mutareka reka. None nkabijya by'incanco kubakuze. Ciwe ryari rya mbere vrema ndanabyumvise. Kandi byari binakenewe. Byari bikenewe sana ahubwo bakoze. Jewe sans blague. Nahora nzi ko hacandagwa ababebe gusa. Nanje niko ndakiriza ngo nubi. Kumbe rero ibintu bikomeye basigara bivuga nasohotse. Wowe narakubari. Kero bisatanguye kuvuga iby'incacu cyane bikweta. Yo wahombye byatarima. None nk'ubu we waruzi ko nka twebwe abayaba sivyo hari incanco dutegerezwa kuronswa kugira twikingira ingwara zimwe zimwe. Tunese imwe by'ukangwe n'igituntu. Wabize rero Joyce. Oya panizo. Izo nimba barazigucandagishije ukiri umwana ni bon. Ngabo hari izindi n'igitigu, tetanus, za COVID-19. Oya reka na COVID. None. Ntabyo waruzi. Neza cyane. Urucanco ruyikingira rurahari mu gihe uvyipfuza. Kansere yo mu bwinjiriro bw'igitereko rero ni hatari. Danje ku bakobwa n'abamama. Oya reka ivyo bintu. Oho. Danje domora ahubwo. Fievre jaune nayo. Utaronse urucanco rwayo urazi ko n'indege uturiye. Oya none ivyo ntabyo yaratse. Ewe. Sha iba. Aho ni bambwiye nzindukiyo mbe ndishongera fresh. Nagusamara wa muhungu. Nagusamara vrema. Uzosigara inyuma mu bintu byose. Ko vrema. Erego biravye neza. Izo ngwara dose nta nimwe yoroshira. Ngwara nimwe ibaho yoroshe. Icyo bituma dukwiye kuzikingira mu kwicandagisha hakiri kare. We nama nakubwiye uzosigara inyuma. Waruka ingwara y'igitigu, tetanosi, fievre jaune, COVID-19 n'izindi turashobora kuzikingira mu gihe turonse icanco zidukingira izo ngwara hakiri kare. Cari igikino ku magara yawe. Mukazohora mugikurikirana iminsi yose ya gatanu kuva igihe cy'isaha 5 z'umurango ku rubuga rwa Facebook rwa Kaze.